Umuhinga Dr. Liliana Nkengurutse mu nyigisho yahaye ugo gwaruka rw'abanyeshure yagwibukije ko ikiza ca kolera giterwa n'isuku rike kandi ko umuntu umwe agwaye kolera ashobora kwanduza abantu benshi mu mwanya muto. Rero mu kuyikingira ari ugukora isuku mu gukaraba n'amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka. Nayo ku kijanye n'indwara y'inkende mpox yagwibukije ko bimwe mu bituma abantu bayandura ari ukurya inyama z'inkende zirimwo umugera wa mpox nawo ugaca urandagata bivuye kugukora nako canke gushurashura. Yabasavye kwirinda ico cyose cyo bakwegera mu bushurashuzi kandi bagakaraba kenshi n'amazi meza n'isabune mu ntumbero yo guhangana niyo ndwara. Mwijambo ry'ikaze waserukiye buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko amahoro n'umutekano bisasagaye muri iyo ntara, ivyo bigatuma ugwaruka gwiga mu mashure y'indaro gwiga rutekanye, aho mbere yavuze ko iyo ntara iriko irahimiriza kugira isuku mu ntumbero yo guhangana n'indwara zibiza zoshobora kubatera. Ubuserukira ishirahamwe ryita amagara y'abantu kwisi aha mu Burundi Dr. Xavier Crespe mwijambo ryiwe yarashimiye umutambukanyo w'umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi ku kwitanga bagira mu gushigikira ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kwisi. Umuyobozi w'iryo shirahamwe mu karere ka Afrika Dr. Mohamed Yakubu Janabi nawe nyene yarashimiye umutambukanyo w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ingene yitaho indero y'ugwaruka rw'abanyeshure ruri ku mashure, mbere akarushigikira akoresheje uburyo agashima kandi gikorwa cyo kwigisha ikijanye n'isuku no kwikingira indwara zandukira ngo ico gikorwa ni ciza kuko bituma abana bategura kazoza kabo keza gashimikiye ku magara meza. Yarashimye kandi n'ukuntu yitaho amagara y'abantu n'abakenyezi badasizwe inyuma kandi bakitabwaho kurusha. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana nawe nyene yarashimiye umutambukanyo w'umukuru w'igihugu kukuntu yitanga mu kwigisha ugwaruka ingene bategura kazoza keza gashingiye ku magara meza, gutyo bikazotuma rugira ubumenyi bw'ingene birinda indwara zandukira zivuye ku isuku rike no kwirinda gushurashura soko ry'amabi menshi. Akaba yarusavye gushira imbere isuku aho rubaye, aho yamenyesheje ko ubwo bushikiranganje bugiye gushiraho umugwi uzokurikirana ibijanye n'isuku ku mashure. Nayo umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana mwijambo ryiwe yarakengurutse kubona atakorera iribonekeza mu ntara ya Gitega kuko ari cerekana ko abene gihugu bitwararika isuku mu ntumbero yo guhangana nibiza. Afashe ijambo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yibukije ugo gwaruka ko isuku ariwe mushinge w'amagara meza. Mpagurutse nanje kugira ngo nunganire abandi kuvyo bavuze na cane cane kuri zirya ndwara bavuze mpox, kolera hamwe Ebola. Mu civugo canje ca misi yose amagara meza n'umushinge w'ubuzima, n'umushinge wa byose. Udafise amagara meza nta terambere twoshikako. Rero nkuko babivuze izo ndwara zitatu ico zihuriyeko mu kuzandura n'ubusambanyi n'isuku rike. Rero ndiko ndabaraba imyaka murimwo muri mu myaka novuga y'amageragezwa. Imyaka mushobora guhitanwa niki cankiriya gatuma mutwara inzira zidatomoye. Nico gituma mutegerezwa kwirinda ubusambanyi. Sivyo bibondo? Mwirinde ubusambanyi ku neza y'amagara yanyu, kwiteka ryanyu ni kwiteka ry'imiryango. Kukijanye naco n'isuku basubiyemwo gukaraba. Tuze turakaraba n'amazi meza kandi n'isabuni kugira ngo ntitwandure ico kiza. Mwarabonye mu gihe ca COVID-19 kubera twakaraba cyane tukabigira umwitwarariko ndetse bakabiduhako n'itegeko, amacinya ntiyavugwa na kolera ntivyavugwa. Reka yo n'ubu twihe itegeko, umwe wese yitegeko ryo kugira isuku mu ntoki, kuramukanya indamukanyo y'amahoro no kudakorana ko keshi. Uburongo ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kwisi mu karere ka Afrika yararonkeje urupapuro rw'iteka umutambukanyo w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kukuntu yitaho amagara y'abantu, kakaba kabaye n'akaryo ko gutanga imatera ku ishure ry'uburaro rya Enake Kibimba n'ishure ry'uburaro Mushinge w'ubumenyi.